Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye hanini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike bene umugambwe CNDD-FDD ndetse no mu gisata c'umutekano. Mu gisata c'umutekano kandi turaza kugihuza n'igisata c'iperereza n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe bariko baravuga ko Bunyoni yoba yaramuhereje isomo rikomeye cyane ko n'ubundi abo yita abizigirwa be n'ubundi ari abambari ba Generali Arengiyome Bunyoni. Ndayishimiye mu bintu atumva niyumva ingene Bunyoni yoba yarashoboye kuronka telefone ahapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, ingene apfunzwe ntaho vyoca ngo imushikire ari mu gasho ka wenyene mwibohero kugira ngo umuntu amushikire akabaca ku miryango itatu icunzwe bikomeye n'abapolisi. Imfunguruzo zitandatu z'iyo miryango zikaba zifiswe n'abantu batatu gusa: umukuru w'igipolisi mu ntara, umukuru w'iperereza mu ntara be n'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega Josiane Nishimwe. Abandi bantu barekuriwe kuraba Arengiyome Bunyoni ni umukenyezi wiwe canke umwana wiwe, nabo nyene kandi bakaba badashobora kumushikira batabanje gusakwa. N'imfungurwa ngo bashiriye Arengiyome Bunyoni, abapolisi barabanza bakaraba ko atakinyegejemwo, none itelefone yoba yaraciye hehe? Ariko tubisubiyemwo biragoye kwibaza ko Bunyoni yobura ngo umufasha kuronka telefone. Amafaranga afise ashobora kugura uwo ari we wese harimwo n'abamucunze. Bunyoni asanzwe yararongoye inzego zose z'umutekano imyaka itari mike. Benshi mu bari muri izo nzego rero afise ng'ivyo yabakoreye kumbure batibagira. Iruhande y'ivyo kandi Arengiyome Bunyoni yarabaye indongozi ikomeye ku rugamba ku buryo afise abiwe mu nzego zose z'igihugu. Uyo muntu rero yobura uwumufasha gute? Evariste Ndayishimiye ngaracabuze itiro pe. Umwe mu bakurikiranira hafi vya Bunyoni akaba ariwe yatangaje ati nimba vyarakunze ko Bunyoni aronka telefone n'inguvu zo kumucunga bashizeho, reka mvuge nti generali yarakosoye generali majoro. Dosiye ya Bunyoni ikaba iri imwe mu madosiye yerekana ko ngo ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye hari vyinshi bikigoranye. Ukutumvikana mu bafise ubutegetsi ni kwinshi kuri iyo dosiye, kandi hari ikindi gihugu gicuditse cyane na CNDD-FDD ngo kiriko kirasaba ko Bunyoni arekurwa. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngo niyorohewe mu ntambara afise ku mpande zose. Ese ico gihugu co kivuga ko gisaba Perezida Evariste Ndayishimiye irekurwa rya Arengiyome Bunyoni coba ari kihe? Tukaze kukigaruka ko mu makuru yacu atatu nabashikiriza idonido yacu. Ni mu gihe ivyabaye ejo kwibohero rikuru rya Gitega bitari vyoroshe, abapolisi bakaba baraje nk'igitero, bari benshi cane. Abapolisi bakaba bari barongowe n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega Evariste Habugurimana. Abapolisi kandi bakaba barajanye n'abakozi b'iperereza barongowe n'umukuru wabo mu ntara ya Gitega Venant Ndayishimiye. Abo bose bari bacunganye bidasanzwe hagati yabo kubera bari bikekana ko hoba harimwo abakunzi ba Bunyoni. Abo rero bari bagiye gusaka Bunyoni ku itegeko ryavuye kwa Perezida Evariste Ndayishimiye adatahura ingene Bunyoni atunze itelefoni. Kimwe kandi mu ngoma bintu vyoba vyaradugije ishavu rya Perezida Evariste Ndayishimiye n'ingene Generali Bunyoni ubwiwe yoba yarandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye amwipfuriza umwaka mushasha. Nkuko nababwiye mu makuru yaheze, kimenyesha amakuru SOS Media Burundi akaba cajeje kwandika ko mu ntango y'umwaka Generali Bunyoni yoba yararungitse ubutumwa kuri telefone ya Evariste Ndayishimiye amwipfuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Nuko rero ishavu riraziriringa kwa Ndayishimiye arabura ico ari bukore. Mu minsi iheze haravuzwe amakuru akomeye y'ingene umuryango wa Perezida Ndayishimiye woba warateruye amamiliyoni menshi cane y'amadolari mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Amategeko asohora ayo mahera ngo yoba yatangwa na Generali Ildefonse Habarurema arongoye urwego rw'iperereza mu gihugu. Ayo mafaranga gushika ubu nta nsiguro yayiriho. Perezida Evariste Ndayishimiye yarabimenyeshejwe ariko nta gihano yatanze ko bayasohoye. Ayo makuru yatumye Ndayishimiye asubira kwikeka Bunyoni ko ari we ariko arasohora amabanga ashobora gutembagaza Ndayishimiye. Ngaha rero akaba ariho havuye itegeko ryo gusaka bidasanzwe aho Generali Arengiyome Bunyoni apfungiwe. Bamwe bati
Generale yarakosoye Generali Majoro. Benshi mu vyo bari kwibaza nabo bari kwibaza ingene Bunyoni yoba yararonsemwo telefone. Bamwe bati ese wewe uri Bunyoni wobura ugufasha kuronka telefone mu gihugu nk'u Burundi. Kukarya kantu ko kwipfuriza umwaka mushasha Ndayishimiye n'umuryango wiwe kari mu kantu kate Evariste Ndayishimisha avu ryinshi cyane, ndetse akanumva ko ngo arenga iyo Bunyoni agomba kugirirwa nabi. Nako kandi nkuko nababwiye hari amakuru tuzobageza ko ku munsi w'ejo havuga ingene hari igihugu gicuditse cyane n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi gisaba ko General Bunyoni arekugwa mu maguru masha canke se bahagarike imigendanire bafitaniye. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tuyabandaniza ku biriko biravugwa mu rwego rw'umutekano aho Bururi Rumonge hasabwe ibitari bimenyerewe mu gukora ikibazo c'abasirikare bashasha. Amasoko mu gisirikare akavuga ko imyabaga irenga 500 rimwe abigeme 40 yagiye mu ishure ry'ibisongerezi ESO rya Bururi mu manuko bw'igihugu gukora ikibazo cyo kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko vyari vyatangajwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaha bahoze ku rugamba Arube Treberi Mutabazi. Kubwa bamwe mu bari biyandikishije bashitse mu ikambi y'igisirikare ya Bururi nta kindi bakoze atari ikibazo c'akarashishi gusa, nta kibazo canditse bigeze bakora nk'uko vyabaye kubinjiye imbere yabo. Nako vyabaye mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero aho byandikishije ya 390 hariko abigeme 39 bari bitezwe. Ababikorewe babona ko bibishe cyane. Tugaruke gato ku vyabaye i Bururi aho kuwa gatatu kwigenekerezo ya 24/0 hari hatunganijwe ikibazo cyo kwiruka. Abahungu birutse ibirometero 6 bavuye mu ikambi ya Bururi, abakobwa bategerezwa kugera ibirometero 3. Inyuma yo kwiruka abatunganije ico kibazo baciye batangaza amanota. Abitavye ico gikogwa bamenye ko ikibazo canditswe kitatunganijwe nk'uko vyari bisanzwe. Abateguye ikibazo babajijwe ko botaha iwabo. Murantunge abateguye ikibazo bababwiye ko botaha iwabo, timutahe mutekanye iwanyu, mugumiza amatelefone yanyu yuguruye tuzobabwira ibikurikira. Bamwe muri abo bagiye gukora ikibazo bari bahejeje gukora ico kibazo twasanze ku gitoro c'amodokari ca Bururi bavuga ko batahanye amakenga. Bamwe bakaba bikeka ko umwaka hashobora kuba ukwinjira ikivunga mu gisirikare. Abandi nabo bibaza ko indongo z'igisirikare cy'u Burundi batakoresha ikibazo canditse kugira ngo bakomira bamwe mu biyandikishe bipfuza kwinjira igisirikare. Kubwa bamwe mu rwaruka abahejeje amashure shingiro yo mu makomine ya Mugamba, Matana, Rutovu, Songa, Bururi ndetse na Vyanda boba barahimirijwe kuza gukora ico kibazo. Ariko bose batanye amakenga ko bizofatirwa ko mu gucagura abinjira mu gisirikare. Naho mu ntara ya Rumonge ho amasoko mu biyandikishije amenyesha ko ikibazo cyo kwinjira igisirikare cy'u Burundi catunganijwe uwo munsi nyene kandi bikaba nkuko vyabaye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Amajana 390 biyandikishije harimwe abigeme 39 bari bitavye ku kibuga ca Rumonge kugira ngo bakore ikibazo canditse n'ico kwiruka, ariko babamenyesheje ko ata kibazo canditse gihari. Nabo nyene bibaza ko hari abazorenganywa kuko nta numwe yabwiwe ivyo bafatiye ko. Hagati aho iryo yinjizwa ry'abasirikare bato bato ririko riba mu gihe kidasanzwe. Abasirikare benshi barapfungiwe mu mabohero atandukanye. Ni mu amasoko yegereye ibohero rikuru rya Bururi avuga ko kuwa gatanu kwigenekerezo ya 19/0 n'igenekerezo ya 20/0 mu basirikare b'abarundi bashikanywe muri iryo bohero. Bagirizwa kuba baranse kuja gufasha abasirikare ba Kongo mu buseruko bw'ico gihugu kugwana n'umuhari M23. Uwundi murwi w'abasirikare tutashoboye kumenya igitigiri c'abagize bapfungwe mu ibohero rikuru rya Murembwe mu Rumonge. Amasoko mu gisirikare Bururi akibaza kandi ko kuba hatatanzwe ikibazo canditse vyoba binyegeje kwinjiza ikivunga abazinjira mu ntumbero yo kuronka abakwiye bashobora gusubiriza baguye ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ni mu gihe abanse kuja kugwana na M23 ndetse n'umuhari Red Tabara baca bahagarikwa bakajanwa gupfungwa mu ibohero.
Ayo masoko nyene yemeza ko ubu igisirikare c'u Burundi gisigaranye ibitigiri bike vy'abasirikare kuko bamwe mu basirikare bari mu ngabo za Somalia, abandi bari muri Centrafrique, abandi bari ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Kubw'umwe mu ntwazangabo y'ipete rya Colonel mu gisirikare c'u Burundi atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana ku bw'umutekano wiwe, igisirikare gikeneye abashashi 5,000 ku butaka bw'u Burundi bwose. Igisirikare cagomvye kwinjiza benshi mu mbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD basanzwe baje gufasha mu bikorwa vy'igisirikare n'ubundi mu gihugu ca Congo, ariko benshi muri bo bavuze ko badashobora gutora ikibazo co kwandika. Akaba arico gituma indongozi z'igisirikare zafashe ingingo yo gutanga ikibazo co kwiruka gusa, akaba ari iryo soko rimenyesha. Muri aya mezi aheze abasirikare benshi b'abarundi harimwo intwazangabo nkuru bariciwe muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo mu ntambara iriko irabahuza n'umuhari witwaje ibigwanisho M23. Bariyo ku mwumvikano hagati y'u Burundi na Congo, amasezerano yabaye hagati ya President Antoine Felix Tshisekedi ndetse na President Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe ko bwa bamwe mu basesanguzi harimwo umumenyeshamakuru Bonfils Niyongere, igisirikare c'u Burundi camye kiri bitumwa ko kiriko kirasubira inyuma bivuye kuri politike icanisha mwa CNDD-FDD. Ni mu gihe kuri ibi vyatangajwe kukungene ibibazo vyo kwinjira mu gisirikare biriko birakorwa, umuvugizi w'igisirikare atabashije kuronka ngo yishure inyishu kuri ivyo bibazo vyose kuko yararondewe ku telefone, mu nyuma baramubura, biza gutangazwa ko yarafize akazi kenshi kuko muri Etat Majoro bariko barakora amanama atandukanye. Rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tujikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe, kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhoza TV, Imana ibahezagire.